mu ntumbero yo guteza imbere umutumba bavuka ko bamwe mu mvukira zo ku mutumba muganza Commune Muruta mu ntara ya Kayanza barishikiye kuri uyo mutumba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 munyonyo umwaka wa 2022 mu kiganiro bagiranye n'imvukira zo kuri uyo mutumba na bamwe mu baserukiye abandi. Nyandwiribe arongoye umugambi wo kwigisha amahoro Community Peace Education mwishira hamwe Global Alliance for Peace Leadership ushigikiwe n'ikigo Efrat Institute yaragarutse ku vyo bari biyemeje mu kiganiro caheruka mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nko gushira imbere uburimyi n'ubworozi, gushigikira indero, gushinga amashira hamwe, gushinga amahinguriro, gukingira ibidukikije, kuziganya no kuguranana, intwari ibereye n'ibindi. Kugaruka kwacu rero twogarutse twikoreye amabido tukinwe rugwagwa na mwebwe tukavyina warumpera icyangima tugasubira inyuma. Mugabe ivyo ntibihagije kuko turi babuca ngenda. Tugomba rero gukora umugambi wotuma ugwaruka ruzoza ejo ruronka aho rushikira. Rubone yuko hariho intamyi yatewe hanyuma bogereko ruheze rushika imbere. Muri ivyo rero hari ivyo bari bagiye baradushikiriza. Hariho ikibazo bagira bati twoshira imbere uburimyi. Hariho abatubwiye yuko gushigikira igisata c'indero c'inyigisho hariho abavuga yuko hoshingwa amashira hamwe. Hariho cyane cyane abanyeshuri biga ngaha batubwira yuko boshira mu ngiro ivyo biga mw'ishure. Abavuga gusibura amabarabara ikiyago ururiye ahejeje kubivuga ati terambere ntiryoshoboka. Hariho abavuga umutekano, kibazo cy'umutekano. Hariho abavuga yuko bosabirwa ingurane. Hariho abavuga intwari bere. Haravuzwe umurindi udasanzwe mw'itema ry'ibiti n'udushamba bari basigaranye kugira bisubirizwe indimo, vyo navyo bikaba bibangamiye ibidukikije. Urumva tuze turiyumvira mu buryo tubone yuko tubangamiwe. Kurondera aho turima ni vyiza, mugabo uyu munsi hariho ibiti bibana n'indimiro kandi vyinshi. Tunijukire na vya biti vy'ishamba. Irega hani kwishamba. Bijya biti vy'ishamba dusubire tubitere, twambike uyu mutumba wacu. Uko nawerekanye bakawushima ingene twaciye imikobeko hasa neza. Tunaherekane hari biti, twerekane yuko twebwe duciye imikobeko, tuce dutera n'ibiti bibana n'indimiro. Ya myungo yahora ngaha mu barima. Hajya yase mu barima hajya. Yego. None imyungo yahora hakiri he? Umukuru w'umutumba Ndayishimiye Jeremy n'abaserukiye abandi bariyemeje gutera ibindi biti bishasha no gukingira amashamba basigaranye. Kumvikanya yuko tugiye kugwiza amapikinyeri bibaye ngombwa imikobeko yose iri kuno mutumba na rya mutumba wacu ari wakarorero mu gukingira ibidukikije by'imikobeko. Bongerewe wakarorero ku biti bibana n'ibiterwa. Ndongoye cyo basaba n'icuko batwumvira impanuro cyane cyane kwamate ko turabahimiriza kandi bakabikora bikunze bakabona yuko ibikorwa bakora ari byabo, na cyane cyane yuko umuntu afise igiti adafise igiti bimugora mu gukinjika, ariko afise igiti biradufasha, na cyane cyane ibirere bica bigenda neza tukaronka imvura ku gihe kandi tukongera tukaronka ibifungurwa bimeze neza. Umuyobozi w'ishure Ecofo Muganza Yamuremye Anatari yaramenyesheje ingorane bafise nk'ibirasi bibiri biriko biranyagirwa kandi vyarahejejwe kubakwa kubera kubura ibisakazo, ibitabo mfasha nyigisho, abarimu n'ibindi. Ibibazo nyamukuru dufise icambere n'ibikoresho mfasha nyigisho cyane cyane byo muri 4e cycle, ivyo umwigisha ashobora gukoresha n'ivyo abanyeshuri bashobora gukoresha ibitabo. Hamwe tugaca twongera tukagira ingorane z'ibirasi, ariko hamwe bo dusakarira ibirasi bibiri byubatswe izo ngorane zoca zigabanuka. Ingorane barazigira kuko
nk'umwigisha adafise igitabo fashanyigisho bishimugora kutegura niho haho uca usanga atakaza umwanya munini ugasanga porogaramu ayimara bukebuke kuko ataronka ukuntu ategura neza kandi ikindi naco muri siyanse tekinoloji twari dukeneye yuko n'iburiburi haba nka ordinateur haje nka plaque solaire twoca tugira agahengwe kuko bacaronka ukuntu bigira kuri ordinateur ariko ordinateur nayo ntayo dufise navyo netwobisaba nk'imfashanyo. Abaserukiye imvukira Ndayishimiye Egide na Nyanduribe baremeye gufasha mu vyo bashoboye nko kuronsa ibitabo vyo gusoma biblioteke, ibitabo vy'abarimu mu gutanga ubumenyi n'ibi. Uyu munsi rero twari tuje kugira ngo turabire hamwe nabo nibihe bikorwa byoza imbere y'ibindi kugira ngo dushobore gushikira ku iterambere cane cane ryo kuri uyu mutumba. Nico gituma mwabonye mu bikorwa twakoze twatororokanije ibyoza imbere y'ibindi aho abari bitavye irihwaniro bonyene babonye neza yuko igisata c'ibidukikije kiza kiri imbere y'ibindi mbere bakagira ko banafundika umugambi wuko uyu mutumba wose bagiye kuwambika ibiti kugira ngo bashobore kuwukingira. Ikindi nuko mwabonye yuko bagarutse ku gisata c'indero ko hoshigwaho isomero ryofasha kugira ngo abanyeshuri baze barungura ubumenyi hambavu y'ivyigwa biga mu ishuri. Ubwo bane barufise ko umutumba cari co gukabura bene gihugu kuganira ku bikorwa ivyiyumviro byotuma umutumba utera uja imbere na cane cane ibijanye n'ibidukikije no mu ndero n'uburimyi. Ibitabo biriko biraboneka hari bimaze gushika n'ibindi bikiri mu nzira biri muri Commune. Yego hanini n'ivyo two turakora mu kugira ngo dufashe mu bijanye no guteza imbere ku mutumba indero. Ndayishimiye Egide akaba asanzwe ari no mu nama mpanuzajambo ya Commune Muruta yamenyesheje ko ibibazo vyabo azobishikiriza inzego zibakuriye muri Commune kugira ngo bitoregwe umuti. La voix des sans voix.